Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije twongera tubaha n'ikaze mu kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi aho tuza kubayagira ku bijanye n'ibikorwa bitandukanye byaranguwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye mu misi iheze. Tukaba rero tuza kugaruka ku ngendo zimwe zimwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaranguye i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hamwe ni Abuja muri Nigeria. Turongeye kubaha ikaze. Nk'uko izina ry'ishirahamwe arongoye Fondation Bonne Action Umugiraneza ribivuga, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bita Mama Mugiraneza kwigenekerezo rya 3 Munyonyo umwaka w'2021 yarishikiye imutumba muri komine Kabezi iri mu ntara ya Bujumbura kugira ngo agarukire ku bene gihugu bari bahuye n'ivyago byo kugwako n'umusozi. Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yagiye yitwaje agakemanyi kagizwe n'amabati ku miryango igera ku 8 iba ku musozi Migera. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaciye kandi atanga imfashanyo igizwe n'imfungurwa ku miryango igera kuri 35 ifisa amikoro make iba muri komine Kabezi. Ico gikorwa akaba ngo yagikoze mu ntumbero yo gushigikira iyo miryango. Twarumvise ko hari umusozi wamanutse ariko burya umunsi Imana yateguye utarashika ntuburashika nyene. Uno munsi rero Imana yashatse ko tuhashika kugira ngo tubagarukireko. Twashimye kugarukira ku bantu bafise amikoro make nabo bashikiwe n'iryo hindagurika ry'ibihe. Muri iyo ntumbero nyene yo gushigikira abafisa amikoro make, Mama Burundi ntiyibagiye kandi imiryango y'abatwa iba ku musozi Kibimba muri komine Giheta mu ntara ya Gitega, aho abicishije mu ishirahamwe Bonne Action Umugiraneza yubakiye amazu imiryango igera kuri 10 kwigenekerezo rya 15 Munyonyo. Iyo miryango ikaba yari yaramutse ishikirizwa ayo mazu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaboneyeho akaryo keza ko guhamagarira imiryango y'abatwa gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo boye kwama bateza amaboko. Murafise ubuzima. Iyo ufise ubuzima ufise byose. Ibyo mwasabye twavyumvise. Ariko byinshi biri mu maboko yanyu. Hamwe ufata imisozi mukayirima, mukayitabira, nta kabuza mutashobora kuronka umwimbu umeze neza. Twongera duhanura n'abandi batwa bagenzi banyu. Ubu nta muntu akibeshwaho no kubumba inkono gusa. Ni mukura amaboko mu mpuzu, murime. Mureka kumva yuko muri bantu aho nikora kandi Imana yarabahaye ubuzima. Ni muji nama mwese muvi kuzimu muji buntu. Ingendo ya kera muyisezerere. Murabe igihe tugezeko. Nta bantu bakibeshejweho no gutega amashi.
ariko abamikoro make mwabonye nk'ujya mutamakazi ujya ntashobora kubaka inzu ngo ayiduze. Nico gituma namwebwe nyene tubasaba gushigikirana, kuduzanya, gufatana amaboko. Mumaze rero kuduzanya, abandi bazoza babafashiriza aho namwe mugejeje. Ivyo rero bizoduza n'igihugu cacu. Kwigenekerezo ry'umunani gushika ku rya 12 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yaragize urugendo muri leta zunze ubumwe z'Abarabu, aho yari yaherekeje umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yitavye ibikorwa bijanye n'ihayanishwa gurisha ryari ryatunganijwe mu gisagara c'i Dubai. Nk'uko igihugu cyose cagira umunsi wo guhayagiza akaranga kaco ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 10, niho Burundi bwari buramukiwe kugira ngo bwerekane ibiranga imico n'akaranga kabwo. Uburundi chibare chacu ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu babagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga. Muri urwo rugendo nyene umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari kumwe na Sebarundi hamwe n'abandi bari bagendanye baragendeye ikibanza c'iratiro bise Pavillon des Émirats Arabes Unis mu rurimi rw'igifaransa kiri mu gisagara c'i Dubai. Ico kibanza kikaba kigerageza kwerekana kahise k'Abarabu nk'uko bavyiboneye. Muri urwo rugendo yagize muri leta zunze ubumwe z'Abarabu, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba anarongoye ishirahamwe Umugiraneza yarabonanye n'urongoye ishirahamwe Al Maktoum ku isi yose mu gisagara ca Abu Dhabi. Aho hakaba hari kwigenekerezo rya 11 Munyonyo. Mu biganiro rero bagize bakaba baragarutse ku migenderanire isanzwe iri hagati y'ishirahamwe Umugiraneza na Al Maktoum. Tuhejeje kwakira Miriza Hussein asanzwe arongoye ishirahamwe Al Maktoum ku isi yose. Fondation Umugiraneza asanzwe ndongoye, dusanzwe dukorana na Fondation Al Maktoum mu Burundi. Rero kabaya akaryo keza nk'abaziserukira mu mategeko dushoboye guhura n'urongoye Al Maktoum ngaha anye Dubai. Twashoboye kuvugana ku bijanye n'iterambere ry'ugwaruka. Muraze ko Fondation Bonax Umugiraneza ugwaruka ntirusiga inyuma, iterambere ry'abakenyezi, iterambere ry'abigeme muri rusangi ku mashure. Babaye n'akaryo keza ko kudusaba ko nibaza kugurura ishure bubatse mu Rumonge ko tuzoza kubashigikira kubera dusanzwe dushigikirana no mu bindi bikorwa. Twavuganye ko tugiye kubandanya guteza imbere ibisata bijanye n'amagara y'abantu. Murazi ko igihe twaza gufungura abagwariye muri hôpital Prince Regent Charles na clinique Prince Louis Rwagasore naho ni twari kumwe. Ubu rero twumvikanye ko tugiye gukora ibikorwa bisumbirije byo twatanguranye kubera dushoboye kubonana amaso mu yandi kandi tudaciye ku ntumwa. Hamwe n'ivyo rero hariho n'ibikoresho barungikiye ishirahamwe Umugiraneza asanzwe ndongoye, kazoba n'akaryo ko kwidushikiriza imbona nkubone. Bikaba bigizwe n'imashine nyabwonko, imashine zo gushona n'umwambaro w'abanyeshure bazoshaka kwambara ku mashure. Rero Fondation Al Maktoum
ni fondation ngenzi ya fondation Bonne Action Mugiraneza, kandi ni fondation ikunda gushigikira igihugu cacu c'u Burundi mu iterambere rigezweho mu bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Naco gituma rero nka twebwe fondation Bonne Action Mugiraneza bica biduha inguvu cyane kugira ngo tubiyegereze, kuko indoto zabo zihuye n'indoto zacu mu iterambere ry'umwigeme, mu iterambere ry'umukenyezi, muri rusangi mu iterambere ry'igihugu. Tukivuga ingendo yagize hanze y'igihugu ku magenekerezo ya 22 na 23 Munyonyo, Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yaritavye inama igira 9 yishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika gishinze gutsimbataza amahoro MIPREDA yabereye Abuja muri Nigeria. Yarongeye kandi aritaba ibirori vyo gutanguza umushinge w'ibiro iryo shirahamwe rizoranguriramwo imirimo, nkuko tubishikirizwa n'uwadukurikiraniye ubwo rugendo. Kuva ku igenekerezo rya 19 gushika kujya 23 Munyonyo umwaka w'2021, Nyenicubahiro umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye igihugu ca Nigeria, akaba hanini yari yitavye inama ya bose yishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu gishinze guharanira amahoro muri Afrika MIPREDA mu mfunyafunyo gifaransa. Agishika ku kibuga c'indege ca Nigeria, umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yakiriwe n'umuhanuzi adasanzwe w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Nigeria Aisha Buhari. Avuye aho, umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaciye yakirwa ku kirimba c'umukuru w'igihugu ca Nigeria, aho yakiriwe na Aisha Buhari, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Nigeria. Aisha Buhari rero akaba yaranezerejwe no kuba Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi agendeye ico gihugu. The First Lady of Burundi is in Nigeria to attend the 9th Summit of African First Ladies Peace Mission, which has not been active for quite a while, and we all came together and decided that we should revive it and also give our own contribution as women, as mothers, towards the development and peace coexistence in Africa. Kuwimana igenekerezo rya 21 ukwezi kwa11 umwaka wa 2021, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaragendeye ikibanza ciratiro Discovery Museum kiri i Abuja ku mugwa mukuru wa Nigeria. Aha bakaba baramutembereje mu bibanza bitandukanye. Abamutembereje rero baramusiguriye kahise k'igihugu ca Nigeria kuva na cane ku gihe c'abakoroni gushika ubu. Kuwa mbere igenekerezo rya 22 ukwezi kwa11 umwaka wa 2021 niho rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yitabira ibikorwa nyezina by'inama ya bose igira 9 y'abatambukanyi bakuru b'ibihugu. Ivyo bikorwa bikaba byari byatewe iteka n'umukuru w'igihugu ca Nigeria Muhammadu Buhari. Aisha Buhari, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Nigeria, akaba ari we yatowe kurongora iryo shirahamwe MIPREDA. Inyuma y'ivyo bikorwa baciye ndetse baja gushira ibuye ry'umushinge ahagiye kubakwa ibiro vy'iryo shirahamwe. Ku mugoroba w'umunsi nyene haratunganijwe ibikorwa byo gusangirira hamwe kugira hubakwe icicaro gikuru c'iryo shirahamwe i Abuja muri Nigeria. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yasavye ko bafasha kugira ngo iryo hangiro barishikeko. Kwigenekerezo rya 23 Munyonyo umwaka wa 2021, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu niho yashika ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye aganutse. Mu ijambo ryiwe yavuze ko ugo rugendo rwabaye ngirakamaro. Kambere na mbere tubanje gushimira Imana yadufashije gushika amahoro, kandi yadufashije tugaruka amahoro. Muri urwo rugendo twashoboye kubonana
n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Nigeria nyene icubahiro Aisha Muhammadu Buhari twarashoboye kuvugana ku bijanye n'amashirahamwe turongoye ari OPEDAD ndetse n'amafondasiyo dusanzwe twarashinze turahanahana ivyiyumviro nk'abadukurira twashoboye guhungura ubumenyi ku byo bamaze imyaka myinshi bakora. Hama muri urwo rugendo twashoboye kubona iryo shirahamwe je naribonye nkari shasha ko ntaryo narinzi ndazi ko benshi muri mwebwe na mwebwe mushobora kugitiranya na OPEDAD. Iryo shirahamwe twiyemeje gushigikira amahoro no kuyabungabunga batoye icyumviro cyo kwishinga mu 1995 hari mu Bushinwa. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Nigeria aca afata umwanzuro wo kushira mu ngiro ivyo bavugiyeyo aho hari mu 1997. Aho rero bararavye bati igihugu kitagira amahoro nk'abavyeyi abana barakogwako cyane, iyo hateye intambara abana n'abavyeyi barakogwako. Niho rero biyumviriye ubunye bati reka dusubire tunagure uwo mugambi w'iryo shirahamwe twiyemeje kugira ngo dushinge inzego. Tubiravye inama yaheruka kuba mu 2015 wumva ko iryo shirahamwe ryari ryaribagiwe. Rero gikorwa nyamukuru twakoze muri yo nama twarashinze inzego. Muri izo nzego urongoye iryo shirahamwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Nigeria niwe azorirongora muri Afrika. Duca tuvayo kandi dushinze n'umushinge wa mbere kugira ngo icicaro cy'iryo shirahamwe kizobe muri ico gihugu, na cane cane ko umukenyezi w'umukuru w'igihugu ca Nigeria ariwe yafashe ya mbere kugira ngo adutumeko aduhimirize kugira ngo duse tunagure iryo shirahamwe. Hari abandi bashaka kwimvira bati none OPEDAD na MIPRED iryo shirahamwe yiyemeje amahoro ni ikihe cyatanguye canke byose byo babisa n'amashirahamwe atandukanye. OPEDAD yemeje gushigikira abakenyezi n'abana cyane cyane mu guharanira amagara meza n'iterambere. Kandi OPEDAD nayo yavutse mu 2002 yitwa OPEDAS. Muri ico gihe yaharanira amagara y'abantu mu kurwanya sida. Mu 2018 naho abakenyezi bubakanye n'abakuru b'ibihugu bararavye bati none twoguma mu magara y'abantu gusa turi abakenyezi reka dushiremwo iterambere. Baca baragura ricariba OPEDAD. Icariba rero shirahamwe ry'abakenyezi bubakanye n'abakuru b'ibihugu muri Afrika ku vy'iterambere. MIPRED nayo iharanira amahoro. Murazi yuko ahatari amahoro nta terambere rishoboka. Rero nk'abakenyezi bubakanye n'abakuru b'ibihugu muri Afrika twiyemeje kubungabunga no gutsimbataza amahoro umwe wese aho aherereye. Twege rero nkuko noshaka kubivuga si twe turongoye MIPRED mu Burundi, aho bitandukanye rero naho ni kuvuga yuko ifise uyirongoye umwe muri Afrika. Twebwe turi nk'intumwa y'uwo arongoye uwo mugwi. Twege tuja guhanira amahoro umwe wese ahaherereye kandi kugira ngo twuzuzanye na OPEDAD mu guhanira amahoro n'umutekano. Iyo umukenyezi afise amahoro mu mutima, iyo umuryango urimo amahoro, igihugu kigira amahoro ndetse no mu rugo kigira amahoro. Rero tuvuye twiyemeje ko tugiye gushigikira abo twubakanye abakuru b'ibihugu muri Afrika mu kubafasha mu gutsimbataza amahoro umwe wese ahaherereye. Muhere mu ngo zanyu umwe wese nahaba muri quartier kugira ngo dushigikire abo batambukanye b'abakuru b'ibihugu muri Afrika bene wacu, kandi namwe mwongere munshigikire. Ndi umwe sinzoshobora guhanira ayo mahoro jenyene mutamfashe amaboko. Mu rwego rw'umugambi w'igihugu wo kugaburira abana mu mashure akaba ari nawe muhetsi wawo, Mama Burundi yarateye iteka ibirori vyo gutanguza umutsima w'ingano mu mfungurwa zisanzwe zitangwa ku mashure nshingiro. Vyabereye ku ishure rito rya Bugendana ya mbere mu ntara ya Gitega ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 26 Munyonyo.
Ivyo birori rero vyatunganijwe inyuma yaho ubuserukizi bw'igihugu c'Uburusiya ngaha mu Burundi butanze ifu y'ingano igera ku matone 1,400 azogaburira abanyeshure bo ku mashure nshingiro agera ku 253 ari mu ntara ya Gitega na Ngozi nk'uko vyashikirijwe na Valery Alexandrevich aserukira Uburusiya mu Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari nawe aheruka kugenwa n'Uburundi nk'uwashizwe imbere mu runani mpuzamakungu ruraba ivyo kugaburira abana ku mashure bita Coalition Internationale pour l'Alimentation Scolaire mu Gifaransa, yarashimye utwigoro leta y'u Burundi ishira mu mugambi wo kugaburira abana ku mashure, akaba yaranakengurutse iyo ntererano yashikirijwe n'igihugu c'Uburusiya. Nta gihugu na kimwe cyateye imbere kidafise abenegihugu bize, ari naco gituma dushimira utwigoro twa leta nvyeyi, leta nkozi irongowe na nyir'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Yafashe nkama uburyo butangwa kugira ngo abana bafungurirwe ku mashure atari uburyo bw'imfagusa, ariko ari umutahe kugira ngo dushike ku iterambere rirama, aho urwaruka rwize ruzoba rufise uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu cacu. Turanezerewe cyane kubona ko hari amashirahamwe n'ibihugu bishigikira umugambi wo gufungurira abana ku mashure. Nagomba rero mfate kano kanya shimire vy'imvamutima nk'umuhetsi w'uno mugambi leta y'igihugu c'Uburusiya ndetse n'abagiserukira ngaha mu Burundi ko yumviriye kugaburira abana ku mashure, ko ari umutahe ukomeye mu iterambere rirama ry'igihugu cacu ciza c'Uburundi, maze ico gihugu c'Uburusiya kikaba rero caterereye uwo mugambi wo kugaburira abana ifu y'ingano ingana amatoni 1,400 izofasha cyane cyane kugaburira urwaruka ruri mu mashure, duhereye hano nyene kw'ishure shingiro rya Bugendana ya mbere. Twagomba duce dusaba uwaserukiye ico gihugu c'Uburusiya ngo adushikanire ubutumwa bwo gushima, mbere tumusaba ko Uburusiya bwobandanya bufata mu mugongo uwo mugambi, na cyane cyane ko twifuza ko woshikira urwaruka rwinshi rushoboka. Kwigenekerezo rya mbere Kigarama, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yarateye iteka ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kugwanya ikiza ruhonyanganda sida. Ivyo birori vyabereye muri komine Bugenyuzi mu ntara ya Karusi, vyari vyitabwe kandi n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu, bamwe mu baserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi, abafasha Uburundi mu gisata cyo kugwanya sida, abarongoye amashirahamwe atandukanye yishinze kugwanya sida, eka n'abandi. Mu ijambo yashikirije, Hamza Burikukiye yaserukiye abagendana umugera wa sida, yarashimye utwigoro leta y'u Burundi ikora mu kwitaho abagendana uwo mugera. Umushikiranganje Sylvie Nzeyimana ajejwe amagara y'abantu no kugwanya ikiza ca sida, nawe ati ko ku Burundi bwarateye intambwe iboneka mu gisata cyo kugwanya ikiza sida, na cane cane mu bijanye no gukurikirana no kuvura abasanzwe baranduye uyo mugera, aho yamenyesheje ko ibice 99 n'ibice 9% by'abagendana iyo ndwara baronswa imiti yo gupfufahaza bikwiye. Ibice 92% vyo muri abo uwo mugera ngo ukaba mbere utakiboneka mu maraso yabo. Mu ijambo yashikirije, umutambukanyi wa Sebarundi yaragarutse ku ngaruka mbi ziboneka ku iterambere mu gihugu ikiza ca sida ciraye. Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yaboneye akaryo ko gukebura ugwaruka, abavyeyi n'indongozi
umwe wese ngo agire icyakoze mu ntumbero yo gufasha kugira ngo ico kiza kiranduranwe n'imizi mu Burundi. Nagomba twibukanye ko mu gihugu umugera wa sida wiraye, abene gihugu bagira amagara make, ntibabe bagishobora gukora ngo biteze imbere kandi bateze imbere imiryango yabo, tutibagiye n'igihugu kiba carabibarutse. Kubw'ivyo umwimbu uragabanuka mu gihugu, bigatuma iterambere ridashoboka. Nagira rero nsaba nshimitse ko amategeko y'igihugu yokurikizwa mu guhana no guhasha abo bose bagifise izo ngeso mbi zisasira indava uwo mugera wa sida, ndetse abo bose bakwega ibyo byose bituma igihugu cacu gisubira inyuma, na cyane cyane ahari amagara ntihabura n'amasaka. Nico gituma rero duhamagare umwe wese mu ruhara rwiwe kuvira hasi ico cyose cotuma kidukwegera umugera wa sida, tukigwanirize hamwe. Aho rero tubahamagariye no kwipimisha, abarundi bose bipimishe kugira ngo bamenye amagara yabo ingene ameze. Tumaze kumenya uko amagara ameze, nibyo bizodufasha gushika kuri iryo hangiro twihaye. Tubamenyeshe ko kuri uwo munsi Mama Burundi yari yibangikanije agakemanyi kagizwe n'impuzu, imfungurwa hamwe n'ibikoresho byo mu nzu, yashikirije bantaho nikora bagendana umugera wa sida baba mu ntara ya Karusi. Akaba yabemereye ko leta y'u Burundi izokwama ibashigikira. Nino ngaha rero duciye turangiriza kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi naho ubutaha.